ngo turirimbe hozana 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 hozana, vyumve neza unkundiye niwe tuzosazana. guys, aba bapeti babiri barankomye koko. Uyu munsi nanje nije nciye mvuga ati reka ndabazanire isesangura hagati y'iyi ndirimbo iriko iratrendinga igira isohoke, aho amaze gusoka ga coming soon kamwe gusa ukumva ko aba bana babiri bagira bakome umuziki ndundi. Ubu wumva ni Morgan Burundi, aha ni kuri Plateau Desta udukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube channel ariyo Buja World, aho ndabazaniye isesangura ku muziki uriko uratrendinga witwa Hozana. Niryo zina ry'iyo ndirimbo rimaze gusohoka, aho abo bapeti bagira bayikore ari abapeti babiri, ariko mumbabarire kuba ndabisaba peti nuko harimo umupeti umwe w'icamamare azwi ku izina rya Adrick Akim. Kumwita icamamare ivyo byo ndavyemerewe kuko n'umwanditsi w'amamega hit yagiye aratrendinga ngaha mu Burundi ndetse no mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, za Tanzania hose yarabakomye ku mamega hit yiwe ku ndirimbo zizwi nka za Penkira, za Royo, za Jamais, ari kumwe n'ikindi camamare nka Papa Cangwe. Aho aba baririmbyi babiri jewe nyene ubwanje bankomye mvaho ndabatoreye amazina yabo, aho umwe tuzi nka Celebre canke se Fernando Aye navuye ndamuha izina rimukwiriye jewe ubwanje nabibonye kuko ni ibintu tuzagenda tubona mu isesangura tuza gukora ry'uyu munsi. Aho Fernando Aye navuye ndamwita Cristiano Ronaldo canke se CR7 kuko arabikwiye, byose ndagenda mbigaragaza. Aho umupeta akiri muto naho w'imyaka 18 niko nobivuga kuko nivyo binamaze kugaragaza, atangariza abamukurikirana ko akiri umwana w'imyaka 18, kandi twizere ko tuvyemeranya kuko aracyari muto. Jewe rero kubganje navuye ndamutazira Lamine Yamal. Ati namwise Lamine Yamal gute? Ati mbese ubundi tuzi nka Celebre namwise Cristiano Ronaldo gute? Ivyo byose nivyo tugiye kubonera hamwe mwiri sesangura ry'uyu munsi. Ico ngusaba gusa gumana nanje gushika video ishobore kurangira, dushobore gusesangura amakuru y'ino ndirimbo twese turi hamwe. Ivyo wahishwe umanze ubihishurirwe. Guys, ndagarutse rero biboneke ko kino kigoma ari kigoma kigiye kudukomanga muri industry y'umuziki ndundi. Ngo hozana hozana, aya n'amajambo agiye yanditswe mu ndirimbo, aho bumva ko bashoboye kwandika bavuga ngo mwizawe amarira narize warayahanaguye. Ivyo byose mwiza tubikesha tubikesha Imana yacu burema, akarenza ko aririmba ati haleluya. Mu mahoro canke mu bibazo ndahari, ntuzigere ubura ayidari. Wenyine ndahari, canke se mu Kirundi yashatse kutubwira ati igihe cyose uzoba unkeneye ndahari, nkiri muzima sinzokina ubabara nami wanje. Ubu byumvikane ko indirimbo yariko arayiririmbira umukunzi, aho arangiza avuga ati byumve neza unkundiye niwe tuzosazana. Ati turirimbe hozana 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 hozana, byumve neza unkundiye niwe tuzosazana. Guys, iyi ndirimbo se tuyite gospel, tuyishire mu mudiho uwa ni R&B, ni hip hop, ni gospel, ariko indirimbo ntirabasha gusohoka, aho bamaze kuyitangaza ko izosohoka ku munsi w'ejo, aho azoba ari ku munsi w'Imana dimanche isaha 6 z'umuhinga marizo 12 top. Rero ubu n'ugusesanguzi ngira ndabahe kw'iyo ndirimbo, aho biboneka ko indirimbo yatanguye guca impaka ku rubuga nka za TikTok, yatanguye gutrendinga, aho abantu bamaze kuyikorera ama challenge arenga mu 5,000 kuva uyu mwanya turiko turavugana.
ni indirimbo ifise uburyohe burenze, aho ugenda wumvamwo amajwi y'abasitari babiri nka DJ Fernando Aye na Adrick Akim, abanditsi bo mu mega hit. Fernando Aye tumuzi ku mega hit nka Kazimimana inkunda za Bersima ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ndaziyo ayo makuru muyafise kundusha. Uyu nawe ni umupeti akiri muto yitwa Adrick Akim cyangwa se reka ndamwite Lamine Yamal. Ivyo kubimwita sikosa kuko arabikwiye, kandi ntumaririze kuko jewe ntibamaririza, kuko mbasha kubaha amakuru nashoboye kwitohoreza neza kandi nkasesangura. Rero aho yavuye anyemeza, kuko jewe ntiwomaririza. Womaririza bigenze gute? Genda uharirize bene wanyu, kuko uyu mupeti arabikwiye, jewe no mu buhamya no vyemeza. Ati gute? Umwanditsi w'amahiti nka za Jamais Penkira za Loyo, umupeti yadukomye, aho yavuye yandika indirimbo biboneka ko yaciye amanza asaba korabo, ayisaba icamamare canke se celebre tuzi nka Fernando Aye. Mupeti yarandise atuma aba followers biwe cyangwa se abakunzi biwe b'umuziki yiwe ashobora kuza ariyandikira, abatuma kwa DJ Fernando ko boshobora kugenda kumusabira kugira ashobore kumuha korabo. Aho abantu benshi byabatangaje bibaza ati kuki umusitare ariko araduga neza cyane ashobora gusaba korabo abicishije ku ntuzeyi ku mbuga zibe ngurukana bumenyi, bidakunda ko ashobora kumwisangira inbox cyangwa se akamwisangira mu karere arimwo bagashobora kuyaga. Nivyo vyagiye bica imaka, benshi birabatangaza, ariko amakuru jewe nashoboye gusesangura nuko Adrick Akim wenyene ubwiwe yabashije kwandikira message menshi, ayandikira Mr Celebre Fernando Aye, ariko Fernando Aye akamujya isini akamugarako. Arivyo vyatumye umwana akiri muto nka Adrick Akim ashobora kuca agenda akandika umbuga ziwe asaba icamamare nka Fernando Aye ngo bashobore gukorana iyo ndirimbo. Mr Celebre rero amaze kubona bamwinjiriye, yaciye atuma nawe abafana biwe ati genda mundabire kwa Adrick Akim, mundabire visibility cyangwa se performance y'imbuga ziwe kugira ndabe ko twoshobora gukorana. Aho nagiye nsoma amakomenti menshi y'abafana biwe, aho bashatse bonyene bashotse bavyemeza kugira ngo ico kimega hit gikogwe. Ni ibintu vyavuye vyemezwa rero, aho ubunya ariho hagiye gusohoka iyo ndirimbo yitwa Hozana. Rero aba bapeti babiri kubita umwe Lamine Yamal undi Cristiano Ronaldo barabikwiye, kumva zuko muri football tuzi nk'umukinyi nka Cristiano Ronaldo ariwe arenza abandi bakinyi bose ku bitsindo. Aho mpamvu rero navuye nanje nitana ni Mr Celebre cyangwa se Fernando Aye nkamutazira iryo zina, nuko ariwe musitare wa mbere nga mu Burundi afise views nyinshi, aho vyavuye bigaragarira ku ndirimbo yise Kazimimana inkunda. Rero kumwita Cristiano Ronaldo yari abikwiriye cyane. Hama tugaruke kundi mupeta akiri muto nka Adrick Akim. Impamvu navuye ndamwita Lamine Yamal nuko Lamine Yamal muri football ariwe mupeti akicarwa kandi afise izina rinini cyane muri football kandi akiri muto. Ivyo vyose no bitindako kuko mubizi kundusha. Rero gufata Adrick Akim nkamwitiranya na Lamine Yamal, ivyo ndibaza biba bitahuritse cyane. Guys, iyi ndirimbo rero tuyite iki kubwawe? Wumva twoshobora kuyita iki? Tuyite gospel cyangwa se tuyite R&B cyangwa se tuyishire mu mudiho wahe? Bisa kumeza ugumana nanje, ejo nzoshobora kuba amakuru akwiye kw'iyi ndirimbo igiye gusohoka. Ya umwari kumwe ni Morgan Burundi, aha ni kuri Uja World cyangwa se iyi ni Plateau Destiny.
tubikesha Imana. Haleluya. Amahoro canke mu bibazo ndahari, ntuzigere ubura amagariyo, wari munini ndahariyo, iri muzima sinzatubabara mamiyo. Tumve neza umubwire niwe tuzosazana, turirimbe hozana 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 hozana. Tumve neza umubwire niwe tuzosazana.